hariho benshi bakora umuziki kubwo kwiryohera, hariho benshi bakora umuziki kubwo guhindura ubuzima bw'abantu, ndetse hariho n'abandi bakora umuziki mu kurondera amafaranga. Mbega Faustin twamutorera mu kibanza icahe muri izo mpande zitatu? Uwo muntu biba yarasizwe n'isi, isi biba yaramusizwe. Hari abantu biyemera avuga ati je antuka nta bantu norabirako, abo bantu ndibaza bariho. Bo nibibaho, je novuga ko bitabaho. No nabo je mvuga ati aba anyi nibo ndabirako, nabo bafise abandi barabirako. Membo mbwira yuko nkunda mwana ariko kagumufashinga, ndakubwira yuko bidakunda, nemeye ko wane agahinda, ahora mbwira kuri bebu nkingira, ivyo nzokora byose uzobisengera, mbere wanashimye uzontambira, none ra wahisemwo kwigira. Gwagwan my people, bakunzi banje, bakunzi ba Flip GTV, abo dufise ku mutima ndetse n'abandi benshi bakomeza ko twiyumvira ko mu gukurikirana bino biganiro byacu, mu gukurikirana intumbero ya Flip GTV, turabaramukije mwese, abari hanze y'igihugu, abari hano mu gihugu, turabwira tuti mubaho cyane. Uno munsi tubafitiye rero byinshi, jewe MP promoter hamwe na kameramani wanje MC Blizo plus 257, benshi muramuzi, ku masanamu meza cyane. Faush, gute ni fresh kweli, turashima hora meze neza. Ya turakubona nyene uri am bonne forme nyene, meze neza nyene. Bon je ndifite kweli nabirenze, tuwashima Imana tuwukuntu ya uzobaho na cyane. Ya bakunzi ba Flip GTV, numwe mu baririmbyi bariko barakora cyane, mu gihe bariko barakora indirimbo zabo zikaza zifisa n'amasanamu meza. Faush, indirimbo yawe yaraturyoheye sana nyene, ku buryo bwaho, ndetse n'abantu benshi bagiye barandika ama comments bavuga ati Faush ni umuririmbyi akiri mushasha mugabo aje afise impano. Faush wigihe kwandika indirimbo mu buryo burenze nka burya? Bon, sinovuga yuko ngo nivyo nize naba mbeshe, gusa navyisanzemo ingabirano, gusa no kuvyiga naho nyene novuga ko birimwo, mugabo apana kuvuga ati ngo ngende ndabirondere ndavyige. Bon, ni kujya kumenyera ikintu kacu usanga kibayemwo cyakujamo kikuri mu maraso. So novuga yuko nakunze kumviriza indirimbo z'abandi bahanzi, hama bon birangira asanga na jewe nanditse gwanje, wamaze kwandika gwawe. Ego mu ndirimbo urafise indirimbo zisa neza, byanditse neza, nabahe baririmbye bisunga cyane kugira ngo ushobore kwandika indirimbo neza? Bon, novuga ko ari abaririmbyi bo mu mahanga babiri, hano mu gihugu ntabariho nyene, nabo ubona nyene bafise impano nyene nziza ku buryo bwabo bashobora kubigira ko nyene. Bon, barahari ariko si cyane, gusa ndakunda song zabo, ndakunda kungene baririmba, mugabo respiration siyo yavuye tu. Abo baririmbye mu gatara kabanga nabo urashaka kubavuga ko mbere hari abandi bantu babura aho baca, bakiyumvira ati je nta bantu mbona bafise impano nyene, nta bantu niyumvamo, nabaye baririmbye nyene. Romano uvuga yuko uwo muntu biba yarasizwe n'isi, isi biba yaramusizwe. Hari abantu biyemera avuga ati je antuka nta bantu norabirako, abo bantu ndibaza bariho. Bo nibibaho, je novuga ko bitabaho. No nabo je mvuga ati aba anyi nibo ndabirako, nabo bafise abandi barabirako. Uvuga ati rero abo urabirako hariho abandi bantu barabirako, ko muri turagenda tugasanga two tugaruka muri bya bire bya kera bya Michael Jackson, cyane. Faush barafise indirimbo yitwa Nzobaho. Urashobora kuducishiriza ko kwanza gatoya, ukagira nyine akapela gatoya ku buryo bwaho n'abafanzi ba Flip GTV baza kumenya ati uno munsi bakiriye muririmbyi kanaka? Okay. Remember mbwira yuko nkunda
mwanya ariko ukaguma ufashinga ndakubwira yuko bidakunda nemeye ko waneye agahinda ahora mbwira kuri bebe unkingira ibyo nzokora byose uzobisengera mbere wanashimye uzowuntambira none rero wahisemwo kwigira gwagwani ma people murumva ko uyu mujama ararenze vyatari faushi oui twe turumva vraiment urakaze warigeze kuba basu naje no mwishengero nyene ijwi ryawe nyene ukarigorora ukarishira nyene kuri size ya fresh bon kugorora ijwi sinavuga ko yuko narigororeye muri eglise muri church gusa ndibuka yuko nigeze kuja muri ko hare nkiri umwana ndibuka ko nagiye nkiri umwana muri ico gihe naho nkiri umwana aziziga korari z'abana yuko batibaza ku ma voice cyangwa mu biki mugabo ndibuka ko nigeze kuja muri ko hari tu urumva karimwo ni indirimbo nzobaho indirimbo wakoze wisunze iki ari amajambo menshi arimwo mengo ya cintego umuntu ahandi naho kamengo nakoze nisunze umubabaro guhemukirwa bazi ibintu vya love nawe yuko hariho kubabazwa cyangwa kubabaza urumva nicyo gituma wanditse iyo song nzobaho yego Fasha amaze kubabaza umukobwa cyangwa aramaze kukubabaza sinovuga ko maze kubabaza ahubwo ndababazwa kenshi mu buryo bumeze gute mbega byoba byabaye inshuro zingana gute bon jewe ukuntu mbabazwa sukundi nibaza yuko ari jewe ntazi gukontorora love kuko kenshi sanga nahemukiwe n'abajama biwanje ugasanga nibo bariko bamagararira ku murima cyane ugasanga ako kantu mengo karadusize nyine ukuntu uvuze ngo baguhagararira ku murima ubushatse kuvuga iki nibo bantu bakuzunguruka ugasanga bari kumwe abo wari wizeye babajama biwawe ugasanga nibo bari kumwe n'umudemu wawe turumva ko ari ibintu bibabaje ibyo bintu muga bimaze kuba kenshi cyane gose kuri jewe yego biramaze kuba kenshi abo bagenzi biwawe kenshi murabandanya mugendana canke muratandukana nibisanzwe kubera ahanini biba bimpaye ikigwa yuko uwo mudemu atarankunda na gato yarakunda abandi hari wavuze ati ngo ujya muntu yibaza ko ukunda ngo nawe akunda abandi bantu bisigura ko wewe ku ruhande rw'iwawe uwo mwahora muri abajama n'ubu ubujama buriho turabandanya kweri kuri kwamye ubujama hari n'igihe bishika ugasanga arasabye pardon bibanye akasigurira ko ibintu byagenze hari swati nkasanga ari mu kosa cyangwa ugasanga ibigeragezo nawe yarageragejwe Fash indirimbo umaze gukorana amasanamu ukunze kuyakorera he amasanamu ndayakorera ku mutipe yitwa John Anderson wankorera amasanamu y'indirimbo ziwawe kandi turabona ko ari amasanamu asa neza amasanamu ameze neza Fash mu Burundi turafise abaririmbyi benshi mu gihe byoba ngombwa ko winjira muri lebo nibihe bintu wo kwisunga nibihe bintu wo kwifuza ko babanza kugutunganiriza imbere yuko winjira muri lebo ibintu hanini ikintu nusaba yuko bogerageza kugira support ni kuvuga kumfasha kubijyanye na life ya music navuga yuko ndaroka cyane ndagerageza uko bishoboka kose nkagerageza nkashiramo ingufu ziwanje kugira ngo ntange ibintu bisa neza nk'uko wabivuze nkatanga audio imeze neza na image zimeze neza bivuye kuri nje hanini ni ibintu byinshi nica kugira ngo nkore music je nakuze nkunda music nakuze ndayisangamo
rero niyo mpamvu ngerageza gukora sindabona inyungu canke nkore ngo inyungu ngiza kuva hajya anye ngo ndayibone ahiza kuzanana mugabo ndakora kugira ngo imbere y'iwanje music izobe nziza kuri jewe no ku bandi kubw'ivyo rero maze kuja muri ivyo nusaba yuko bonyongerereza inguvu ku nguvu mfise kugira ngo mbandanye ntera imbere mbega mu buzima busanzwe nta kindi kintu wosaba ko lebo iguhindurira kuko hari abaririmbyi benshi bavuga ati jewe ndamutse ninjiye muri lebo saba ko bandonderera homba saba ko bompindurira ibi n'ibi kugira ngo umuziki wanjye nzoshobore kuwukora nitwa ko mu buzima busanzwe meze neza kandi nigenga mbega we ntacyo bivugako birumvikana biba bivana rero n'uwo muntu ukuntu asanzwe abayeho n'ukuntu asanzwe yiyumva muri we kuri jewe novuga yuko haramutse haboneka uwo muntu ashaka kumfata ku mugongo kubera si byiza kugira kuvuga vision yawe yose umva aramutse aboneka turashobora kwicara tukaganira nimba hari ibyo twaganiriye bisabwa ko bishigwa habona tukabishyira habona hariho n'ibindi nyine ushobora gusanga tuba twayaze vy'ibanga tutoshobora kuvugira ngaha aye imbere y'abafanze n'imbere y'abakunzi b'umuziki ndundi so abakunzi ba Flip GTV murumva ko abamanagere barakenewe mu muziki turafise abantu benshi turafise abaririmbyi benshi bafise impano bazi gukora kandi bandika neza bagerageza no gukora amasanamu ariko hakenewe support ya bamwe mu bafise uburyo Faush indirimbo iriko gusora yitwa gute Better Life ni indirimbo wakoze wisunze ikirori cyane ni ikirori indirimbo nakoze nisunze kunezerwa mu bantu no mu bantu bose nitayeho ngo mu bajene mbere n'abakuru bisigura ko wewe uragerageza ko umuziki wawe ukora ku mpande zose ku mpande z'abantu batoya ndetse no ku mpande z'abantu bakuze Better Life ifise amasanamu meza ndetse no kuri YouTube turabona ko ku ruhande rwa views ihagaze neza nubwo binavuga ko bitari ku rwego rwo hejuru cyane Faush waranayikoreye na lancement officiel urayilanchinga ndetse waratumye n'abantu benshi kandi mu masanamu twabonye abantu benshi bari bahari kandi abantu benshi baravuze ati bino bikorwa birakwiye gushigikirwa Faush turatanguye umwaka wa 2022 ntiturashika kure turacyari mu kwezi kwa kabiri n'ibihe byipfutso byawe ugomba gushikako canke nihe ugomba gushika muri carrière y'umuziki wawe je ndashaka gushika kure ndashaka collaboration gukora collabo hanini n'abaririmbyi bari ino mu Burundi abaririmbyi b'abarundi bose presque nka bose ndashaka ko dukorana collabo ndashaka gukora collabo n'abandi baririmbyi bo hanze ndashaka kugira ngo ngire intera gatambwe ku buryo nkoranye collabo n'uyu nimba abamuzi uyu ego nubwo hoba hariho bakeyi banje si bose banje muri abo rero bamuzi bashobore kumenya na jewe yuko mpari kandi nkora kandi naremewe kuririmba kugira ngo ndabaryohere ndabagirire ibyo bashaka umuziki uri mu mpande zitari nke hariho benshi bakora umuziki kubwo kwiryohera hariho benshi bakora umuziki kubwo guhindura ubuzima bw'abantu ndetse hariho n'abandi bakora umuziki mu kurondera amafaranga mbega Faush twamutorera mu kibanza icyahe muri izo mpande zitatu jewe nkora umuziki kugira ngo ndyohere abantu kandi nkakora umuziki kugira ngo imbere iwanje hazobe heza umfashe ku byo ntafise unyongerereze nkakora umuziki
ntangana message ku bantu nimba hariho ibitagenda neza kenshi uze wumviriza indirimbo ziwanje ndagerageza uburyo bwose nkashiramwo message impanuro message canke ubutumwa kanaka Faush reka tugushimire kuri kano kanya mwemeye kuduha hariho abantu benshi bifuza ko mukorana indirimbo ari abantu benshi bifuza ko Faush mwoshobora gukorana ibikorwa n'ibihe bintu mwosaba kugira ngo n'abariko baravyumvira muri kano kanya bashobora kumva ati Faush hasabye ibi nibi kugira ngo tumuronke mu ndirimbo zacu biga byo bari ibihe bintu bo jewe novuga ko atavyo ahubwo ikintu novuga nokenera cyane nokenera ukwitanga kwawe n'ubumenyi bwawe bwa music ntabirenze bisigura ko buri muntu wese afise impano buri muntu wese afise n'uburyo kuko murazi ko umuziki usaba uburyo arahawe ikaze mukora umuziki muhindure ino industry nta kibazo abakunzi ba Flip GTV turabashimiye bashishikara kudukurikirana aba OG Flip aho bari hose nibubahwe mukomeze gukurikirana bino biganiro byacu mugira ama subscribe mugira ama share like nyinshi tutibagenda za platform zindi za Facebook za Instagram za Twitter ndetse n'izindi nyinshi Faush nawe reka tugushimire bon nanje ndashimye kukigoro mwagize kubutumire mwakoze vraiment nundi munsi ndi ready murangi akara ndahari gwagwan my people reka tubasezere mwese mukomeze kugira imigisha myinshi mukomeze kubaho mu buzima bwiza ciao